Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Ihuriro w'Imana, mu gisomwa cya mbere twumvise ubuhanuzi buza bugana ibisagara bibiri. Igisagara cya mbere, igisagara cya Yuda, aho umuhanuzi yabwira ati Yuda we, rangura ibyo waraganiye Imana, umubisha ntazosubira guca muri wewe. Yaratikiye akagirire umutama kane ubuninazo bwa Yakobo akagaruka n'ubuninazo bw'Isirayeli. Aho hacari igisagara ca mbere ca Yuda. Hanyuma ubuhanuzi bwongera bukarira ikindi gisagara ca Niniva. Ati urahumiwe Niniva we, kuko igisagara gisesa amaraso, igisagara cuzuye ibinyoma n'ibinyagano, igisagara kidasiba guhiga gusahura. Umwe aramuremesheje mu makuba urimo, mu byo waciyemo, mu ngorane wabayemo, wagumye uhanze amaso Imana, ubu rero nureme. Ariko araremesha ico gisagara ca Yuda. Abandi nabo bibajije ko bari mu bigezweho, bakomeye, badakeneye Imana mu buzima bwabo, badakeneye guha akanya Imana mu buzima bwabo. Arababwiye ati murahumiwe. Muvukanye, hari igihe bishika mu buzima bwawe ugaca mu ngorane, ugaca mu bibazo, ugahemukirwa, ugakena, bakagusohora mu nzu, abana bakakugora, abavyeyi bakakubabaza, bo muri kumwe bakagutunduza, ingwara zigatamo, ubukene n'ibindi, ukumva umenga Imana ntabwo muri kumwe. Ariko niwaguma uyihanze amaso nk'iki gisagara ca Yuda, umukama ntateba kuza kukubwira ngo nureme. Umwasi ntagifise ikibanza iwawe, ndakubwira ngo ivyo wemerewe bigiye kurambuka. Tugire Kristo. Inyigisho ya mbere twokuramo ngaha, twige kwishimira Imana mu bihe bigoye, twige kwambaza Imana mu bihe bigoye, twige kunyinahaza Imana mu bihe bigoye. Hari munsi nari muri Foyer de Charité, numva Patiri Amando hari mu nyigisho z'ugwaruka, ariko arababwira ngo hari mu gihugu cya Senegal, umunsi umwe ngo umugabo ari ngaho, ngo aza yumva umuntu aje adodora amubwira ngo shetani yantumye utanga ibi n'ibi 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 n'ibi. Ngo nyamugabo yari mu bategetsi, ngo aramwihweza, ngo acamubwira ngo ntavyo nkora. Ubundi nawe aramubaza ngo nakubwiye ko ari shetani yantumye, nawe wabutse umbwiye ngo ntavyo ukora, wishimira iki? Ngo nawe acamubwira ngo
nishimirije Imana. Ngo iyo Mana yawe ati Nyamugabo niwe yavuze ati ko nari nzi ko mu gitondo nagiye mu misa ntakira Yesu, ngo naciye namubwira ngo nagira ngo urabona ko Imana iri muri jewe. Ngo Nyamugabo amuravye ngo acagira ubwoba arahaguruka ariruka. Haragera isaha natwe duca mu bibazo, duca mu makuba, duca mu ngorane, mugabo iyo wabaye umuntu yagumije Imana, wibutse kuzuraza kwakira Yesu muri wewe, izo ngorane zikuraba akaba arizo zihunga ntabaye wowe gihugu. Nico gituma uno munsi twumva igisagara ca Yuda kigiye gutekana, kuzura ubuzima, kuzura amahoro, kuzura akanyamuneza. Naco gituma nawe uno munsi urabaye Yuda. Muri birya byose urimo, muri ibyo byose bikubabaje, ibyo byose bigutunuje, Umukama uhaye ijambo ryo kukuremesha, akubwira ngo tekana, himbagwa, umwansi, indwara, ububabare ntibikibarizwe iwawe. Hari abandi twashoboye gushira kure Imana, turagendera mu bigezweho, Imana turayibagira, Imana turayika ikibanza mu buzima bwacu. Ukabona wiga ukumva umengo y'incabwenge ya mbere mu Burundi, wiraba mukikumva umengo umuhungu w'agatangaza, umukobwa w'agatangaza, umugabo w'igitangaza, umukenyezi w'igitangaza, ukibagira ko icuri wakigizwe n'Imana. Umuntu ntashobora kubaho bavukanye atari kumwe n'Imana. Umuntu ntashobora gushika ko bavukanye adafashijwe n'Imana. Abakristu twasangiye imboga ya misa wa Mungu nibo nabwiye nti bavukanye twaremwe ku ishusho y'Imana, twaremwe ku ishusho y'Imana. Igihe cyose usokerera kubaho utari kumwe n'iyo shusho ntaco uzoba uri mu buzima bwawe. Nongeye kubaha akarorero gasanzwe nari natanze no mu nyigisho z'uguharuka narimo muri foyer de charité, ndababwira nti bavukanye umuntu akora inkofero ayikora yisunze iki? Ishusho y'umutwe. Ni umuntu akora gants zimwe bakoresha kwa muganga azikora yisunze iki? Ishusho y'ikiganza. Umuntu akora amashesheti twambara ayakora yisunze iki? Ikirenge. Ni none wewe nje bahejeje kuguca amaguru nkaca ndagukadona amashesheti wumva biba bitonze? Nje bahejeje kuguca amaboko nkakugabira gants wumva biba bitonze? Ibyo bintu nubwo biba ari iby'agaciro nababwiye uca ubifata ukabita muri pubere. Bavukanye ibyo bishikiye abanyaniniva, bibagiye ishusho yabo. Nico gituma bagiye gucika deshe zo guta muri pubere. Niho twumvise ngo amacumu agiye kuza, mugiye gukubitwa ibimoko, mugiye kumererwa nabi kuko mutashimye kubaho mw'ishusho y'Imana. Tugire Kristo. Uno munsi bavukanye umwe wese muri twebwe arabe igihe cyose yagiye kubaho atari kumwe n'Imana, usanga ubuzima wabayemo bwabaye ubuzima bwo kuba deshe. Usanga abantu barakwifatiye uko bashaka, usanga abantu baragukengereye, baragutwenze, baragufashe nabi nk'igikoresho nk'umuja wawe. Ariko igihe cyose ubaye uri kumwe n'Imana kuko uba ufise ishusho yayo, ugira agaciro. Muvukanye aho bose uri kugendana n'ibigezweho, aho bose uri gushira kuri Imana, aho bose twimakanye Imana, aho bose turonka umwanya w'ibindi bintu byose mu buzima bwacu kiretse uw'Imana, turahohiwe. Nico igisoma cya mbere kitubwiye. Naco gituma Umukama ndamukunda cyane avuga ati ntimugaruke, kuko wemeye kuja kuba Niniva. Umukama yaremeye asesa amaraso yo ku musaraba, aremera baramucumita icumu mu rubavu, aremera ababara benshi kugira ngo wewe wagiye muri Niniva wemere ugaruke uje kuba muri Yuda. Nico gituma uno munsi hari abantu nifurije kujabuka igisagara baja mu kindi. Tujabuke tuva muri Niniva twinjira mu gisagara ca Yuda, tujabuke tuva mu gisagara c'umuvumo twinjira mu gisagara c'umuhezagiro.
tushabuke tuva mu gisagara cyo kubaho nk'abatagira Imana twinjira mu gisagara kiyobowe n'Imana yonyine ubwayo. Tugire Kristo. Mu nkuru nziza Yesu avuze ngo ushaka kunkurikira nikorere umusaraba wiwe azankurikire. Tugire Kristo. Muvukane aha jewe mbazi imisaraba nikoreye novuga ntiwoheze umviriza wewe wovuga twese twotangana. Aha nimutubone umwe wese agenda asayangana, umwe wese afise agasaraba kiwe. Nubone hari igihe ubona umuntu ari mu kiduga ciza uturyaho Imana zaramuhaye mugo ugasanga agenda arahekenya umusaya. Ico kimutuma ahekenya umusaya ni kuko afise agasaraba mu buzima bwiwe. Hari uwundi ubona umwe wese afise agasaraba kiwe, ariko akenshi twaba dushaka kubaho atamusaraba. Icyo niyo fente ya mbere Shetani duha mu buzima bwacu, ikatwemera ko tugiye kubaho byose bimeze neza. Yesu akubwira ko ushaka kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe azankurikira. Akenshi murazi igituma imisaraba yacu turemera, aho kuyikorera dukurikira Yesu tuyikorera tuja hanze. Umwana yarwaye nikoreye uwo musaraba w'indwara, aho kumujana kwa muganga ngo Yesu amukize aciye mu baganga nirukanze mu bapfumu. Hari ibintu birara birakinda mu nzu nivyo biharawe mu Kanyosha, aho gutuma saba ntumpezagirira inzu nirukanga kurondera ibiheko nshinga mu nzu. Ivyo biheko navyo bikaza bikinda gusumvya ivyahahora. Kubera ko ingorane zo muhira zinaniye, jewe sinshobora kuzakira, ndagiye kunyura urumogi, ndagiye kuboregwa. Kubera ko jewe ubukene bwanteye singishoboye kwiyakira, ndagiye kuba umusambanyi ndandaza umubiri, ndagiye kuba umusuma. Ugasanga ibyo ugiyemo biguma bikwega izindi ngorane. Muvukanye byaba n'iryari waciye mu bibazo, n'iryari waciye mu misaraba, ariko ukayikorera uyijyana ahandi atari inyuma ya Yesu. Akenshi uza gusanga igihe cyose wagiriye muri ibyo warakomeretse gusumbya uko wahora. Ni nacyo gituma Yesu akubwira ngo wikorere uwunzanire. Nibaza ko ari cyo twaje gukora uno munsi, aho kukwikorera iyo misaraba tuyijyana mu bapfumu, tuyijyana mu batatwumviriza, tuyijyana mu bataco bashoboye. Yesu adutumiye kuwikorera tuwuzana inyuma yiwe, ngo ushaka kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe aheze ankurikira. Mungundire ngaho tubanze twumve ko ubanza kuwikorera, ni ukuvuga iki? Banza wiyakire muri ibyo bibazo urimo. Akenshi abakristo ati duhereye kuri wowe patiri, iyo turi mu ngorane turatubwoba, turamenja, turagoka, turavuga amajambo mabi, turatisha kuri abana bariya, aho kubanza kwiyakira ngo twikorere uwo musaraba ndetse tuwujane kwa Yesu. Tubanza gushaka kutaba twebwe nyene, aho bose utashatse kuba wewe, umukama aragutumiriye nguze ubanze ube wewe. Wavukiye mu muryango ukenye, banza wakire uwo muryango ukenye, wakire n'umuryango wawe, uhetse wikorere uwuzane ukurikire Yesu. Ufise umuvyeyi w'imborerwa, ufise umwana yakunaniye w'umunywarumogi w'umusuma w'imuki, wumva umenga gukeneye no kwemera ko ari umwana wawe. Oya, banza umwikorere umwemere ko ari umwana wawe, hamuheze umuzane kwa Yesu. Ufise ubukene, uri mu bushomeri, banza wiyakire muri ubwo bukene n'ubushomeri. Ntuce uja kugoka ngo ukore ibitari vyo, ariko uce ubuzana ubuzanire Yesu. Yesu niwe yaheze akakubwira ngo nimuze mwebwe murushe kandi muremere. Bavukanye abantu benshi turarusha, abantu benshi turaremerewe, abantu benshi turakenera kuja ahantu twumva umenga twokoma induru, mbere
n'amaboko abiri kugira ngo twumve ko twotezuka mu mutwe kubera ibibazo turimo, mugabo tukibagira ko Yesu ari ngaho. Nagenda bitoreza umuti igihe uzokumva udundumiwe uzocuza muri adorasiyo, muri ka gacerere byose ubisuke kuri Yesu. N'ahandi niwe wampaye umugabo w'ingorero, n'ahandi niwe wampaye umwana nyiba, n'ahandi niwe wampaye umubanyi w'umurozi, n'ahandi niwe wanyimye akazi. Ingo ibyo nicyakeneye kumuzanira, bimuzanire. Abantu kenshi ntidushaka kubizana kwa Yesu, nico gituma turaruha, akenshi turaruha. Turakeneye kuzinduka buri gitondo tuzindukana umuhezagiro w'Imana, turakeneye kuzinduka twumva ko twazindutse turi kumwe na Yesu. Abajene twasanga inyigisho kuri foyer, nibo nabwiye nti yumvire akenshi tuja kuryama turiko turatukana ku telefone, je tuvuga ibintu by'ibiharadawe ngo uragapfa, wamgawe, wamuhimiriwe, ukajya muri uraka mbe yemwe uzovyuka uri mu biki? Ico kibazo tucibaza. Ndyama mu biki? Mu gitondo ukavyuka wiyumvira ibintu bibi gusa, aho kumva ko ukeneye gutora ibyo urimo ukabihereza Yesu. Tugire Kristo. Ngo umutanzi wa neza umubona gikeneye. Mbega twebwe dukenyera gute? Dukenyera gute? Abenshi muri no misi turananirwa no kuronka ako kanya k'igisabisho. Ndakigarutse, turananirwa na twebwe turimo. Mugabo ntitwigera tubura amasaha 3 yo kuba turi kuri wasutwa na Facebook. Iyo Mana nta ruhari igifise. Ingorane zanje sinkeneye no kuzinjiramo ngo mbone ko mfise umusaraba no kwikorera. Mugabo ndakeneye kuguma nkubita amasitati kuri Facebook, ugakubita kuri wasutwa, ukanasinzira n'ibyo ufise mu buryo unarota uri kuri wasutwa, aho kumva ko wari kurota uri mu biganza by'Imana, aho kwibuka kwishira mu biganza by'Imana. Twaronsa akanya ko gukora ibidakenewe, mugatwabuza umwanya wo gukora ibikenewe mu buzima bwacu. Ese uno munsi Mukama yoduha kumukurikira koko, kandi by'ukuri atari iby'ubwiyorobezi. Turakeneye kumukurikira mu kuri no mu rukundo. Tugire Kristo. Muze rero tuze kumuhereza ibyo byose bituremereye. Uwo mushaha wemeye gusesa amaraso n'amazi, uriteguye kugira byose bishasha mu buzima bwawe, ariko nukuza kubanza kubyemera. Tugire Kristo. Imbere y'uko iminsi itangura, hari uwaje kuvuga ati bamwe babona ko abakize ntiyabonetse ngira yafatiriwe, bagire basabe patiri uko bikurikira. Je munyuma ntiyumvirira ndikanda rufite yuko atawuza kubona abakize baje, hari n'abantu bataza kwemera ko bakize. Kubera iki? Ukwemera guke kuri muri twebwe. Hariho umuntu aza kubura amahoro akumva ko bitavutswe umenga uwe n'Imana yiwe nta cyakoretse. Tugire Kristo. Nimba waje ufise ukwemera utamukize, nimba waje wumva wavuganye na Yesu utahana inema ku yindi, ni naco gituma muze tumwiture. Igihe umusaseredoti aza guhereza umukate n'umuvinyo, uhitane ya misaraba yawe, atugije ipatero ti Yesu kuri iyo patena, aho washize umukate ubiseho umusaraba uyu n'uyu. Kw'ikonsekrasiyo, igihe uza guhindura uyu mukate ugahinduka umubiri wawe, ndagusabye ugiye guhindura n'ibyo bibazo mu buzima bwacu. Igihe baza guhereza ikarisi irimo umuvinyo, nawe uvuga uti Mukama ndaguhereje ubuzima bwacu, ibyanje n'abanje bose, ngo bihinduke kandi bibohorwe n'ayo maraso meranda yacocorotse ava mu rubavu rwawe. Tugire Kristo.